Nasatura kwa bodyguard gwe barusigaye ajya mu mizigo muri airport. Tarabone yigeze kwivuga mukane yabivuze buhoro n'ibyatrending. Ndoje wanda wipowere nk'isanka zibiri. Nzona rusohotse kwambaye gisanzwe. Biba muri airport rutaha. Rurindire bisi yajyanye bavuye muri airport. Kwa ntuza kwambara rya iboro byaza yipa yango najya amayo ya. Basa kugaragara rero ngaha mu gisagara satura garuse. Bashaza rero ngo kwa babizi ko batajaye. Bashaza ko yarusize yajya muri airport. Kumbe ko haratashe n'ubona muhora ngabusa ntiho. Yambo igasanga ari abagabo bigorewe biri ivyuma. Gasanga no aronka ingya za saa sita nizo mwijoro. Oya akaba rumenya déplacement kufungura naho rurara. Nahite no kwa Iros. Ivyo babikwiye. Aro kusenga mu 200. Yaguye kusatura nta muntu hemba ku kwezi nicokona ko hari igihe kwezi guhera satura tabana n'ibihombe 10. Yo mu jama mvugisha ukuri. Bwishukuri gusa niko aranyana basicabwa mu yindi mvugo kandi hapishukuri. Ujya mu jama naje ntibitahuri itsera je stabyuma ukona da. Ingoma zeza training nuko naba yazivutse fresh. Aga none ko bamugiriye nabi. Shaba. Amuroze nyine ntiyakarabye. Nahandi ho gusa kwi. Ingoma sha. Brother, na urabibona ingoma ya Fabio ni ya Bface rap tatandukanye gose. Bface nyine nibo baboyi abuzaje byo gutukana raziko sanga byo gutukana nyene ariko rap mu rap zose akenshi gusa amajambo make mu majambo make gutukana akoresha nyabukuru. Nkugana we urutema rukonyene uko rubuje Bface nuwa baboyi nyine baragize nyene batukana bya bititso rabizi abantu abahatwanyirwa ni baririmbira nabandi bino nako kumutanga byatse bagashira kafetari ari ahora hesije ya imani you know. This is Yaganao TV. It's Pedro Tiz on the mic. Nk'ibisanzwe nimutakora subscribe uyikore kugira ibiganiro bikurikira ntibuze bigucike. Ngira ko mpa ikaze mwene wacu barabizi baramenyereye kuri Yaganawe ubu bibaza nka kwigwa ndindondora gusa ndabaramukije ndabahe bwake canke mwiriwe bivanye naho baherereye bwake abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi namwire abari hanze y'ibihugu Bruno Prana yes Pedro CEO Team Rinoji Pedro kaherukana gukorana kera kera sana ngo kirapanze none ubu Jenny Fresh imeze bon akiretse nyene ko ewa akagripe kaba kandembeje ukuntu gripe yaturembeje mutatwese uno munsi tugiye kwiganira kuri entertainment ku bintu bigenda bivugwa muri industry musicale ya hano iwacu urayivuga kwiki muri rusange nashina mayobera kabisa onya umustaranje ko wasuye ku muroga ujya niko bimeze misi yose arosa kantu kazima baca bashira nk'uburozi kandi abwire itima ujya musanje zo gumagwara mpaka hajya dahevye moni ya free bazoma bamurozi ko moni ya free hagana biza bafizo nako bakoranye indirimbo featuring nganazi baramusabye arabima ba satura aranka bwawe irova bwaramushira muri clip kira hajya bose yaranye bakanone demo none kumengo batwamanya abademo bose baje muri entertainment bacayibaza nkuko umengo baje je bazanye no kubatora uko wishakiye yarabimye bose acahera karinoje mwamaza karinoje karagowe canke rinoje akora ibikorwa byinshi bimurengeye bigatuma acagwa ijya fuso ijyaho wazango ngo gupfa gukwiza baramurondeye biranka baravuga ati kwagiye urunze umwana umukobwa fati yanse nka Big Fizz akaja kuri kajya kuri rino nyuma babitangaje kano kisha ko Big Fizz arafise umugo ukagira ngo biraba ubu baje mwindi ziritse ariko Big Fizz bisabugire plan byetwa plan stay ni yoca mumena umutwe iyo menya naho byabereye stay narakaze mu nimba tavuze ngo ni nawe yitungiye Big Fizz oya bijya byo cyabesha nyene no nka Jenada n'umugore tugakorana business tugakora twese nzo ngo ni wantunze none ko tuzi ko mu muzika ta uburundi benshi bidoga ko ata amafaranga ariyo gafizo nyuma abasani bakino mutazi mwabaza ngo basani ngo no kugira ngo no kurimba gose aja nkosanga hano jafise nko muri mari kararimisha hari wawo wibirayi
mugani iyo party ntayerekana kujya twereka party yo muri studio gusa haje usanga afise nk'inka nk'amajana nk'abiri ziri ku gatumba ziri hirya no hino afise ngaca mwibaza ngo nukuvyuka aja muri studio ngo yaya bafise byinshi bakora bafise byinshi bakora n'ubundi turabizi n'amafaranga batanga mu kuja gukora umuziki cyane cyane kuri video aba ari na menshi cyane pe cyaza baba yakuye he barakoze bararima bakagira ikibaye mbida nta bwato ugiye hariya anye baroba kora yibuka fresh tina mugatumba ntumbatse mbida ubwato bwishi buroba negwiwe mbida zozi business sana batazi bafite byinshi bakora gusa niko batabasha babishira hanze ngo bavyerekana Okay, twigire kuri Satubi, Satura Mabafre n'amabuye ewa. Jamuhimbira arasara ngo yatanze ngo se $1 million go kumukobwa yisera mwana. Ayo ni cash. Ntiyamurihiye indega aho nta indega arimwo. Nta hotel imisa azomanye no byose azomumenya. $5,000 $5 ya Amerika. Umukobwa sinamwe Pedro rero kunamone sinzi hano mu Burundi tafise abakobwa beza ndabi we Pedro Satura we kumuzi Satura ujya n'umuntu wo kwigura $5,000 ngopa ngo umukobwa ubwo ibyo turamenye nyine ashaka yabonye ko agomba gusoruruka to ashatse bararutegura aho ruzoshikira ariko afise n'imodoka hari ryoshe imodoka hari ryoshe no kwa ifise gusa ntiho shimbwira ngo afise amafaranga aganazo ubuho ko yaguze rya modoka Kimba zarayiguze amadeni ari nkamugeza aha Kimba yaraguze rya modoka yarayirisha rya modoka niba nayo deni yasabye amadeni ari nkamugeza aha oya none rega nta mugabo atagira ideni gusa ntiwaca wiyemera ngo washe ariko abastare benshi nibwo buzima nyene baba bibereyemo bwo gufekinga ibintu byinshi se no gufekinga Satura agira base amafaranga naje wabonye akahiga promo y'ijya ngoma akahiga promo y'ijya ngoma yabonye ko agomba soruruka to kabisa ni no mu gihe tuzi ko yari yavuze ati jewe sinzigera nsohora indirimbo y'amapiano z'amapiano ko yana indirimbo zipfa tuza tubona arasohora indirimbo y'amapiano nagira hagaze nyene avuga yanyora umugino ari natovuga avuga byinshi agaje kumba asaze ngumva ngo ntabwo mu nizo so yakoresha clip video ukaraba abantu azanane bakoga mu cyanko zo Kirundo ruyiki nibo yazanye nujya mukoga hari birenze hari senga midro omurihira usanga hari aya ko wamubonye wewe para ku mafoto kimumaze kumubona ukagaragara none bivanye niyo aba yaramukwereka hari abantu baba bari bendinze ku rundi ruhande iyo usanga byari koga gwivira nko mu Kirundo ubwo ari koga bwiza ngaha mu Gitawuni bigapoka cyo weje ngo naruhinde gusanga ruko ngaha mu Burundi gwarakamiritse yo jya ngo bamwitwa gutasi hiti zahe zo tuma muri hajya amafaranga ngana kuri anje sinzi peme yo biva bya nta ma platform nziwe wasanga yafite tu gusa ndabizi yamukoga nta birenze amanenga ha mu Burundi harakoga beshi ari beza bwo gukoresha ariko abakobwa gukoresha je sigaye mbona ahubwo batakirabo bwiza cyane sinzi gituma bokoresha muri video basigaye badakoresha abakobwa beza cyane vanindiri kandi kavana umusa we nk'indirimbo zari na kimaze kugira abaneza nta mukoga mu babari ariko ni wa wundi atora ku bihumbi 10 ati ngo tugenda oya ntaco gusa ari wo ngaha mu Burundi ko yabonye ko none hakotora uw'amadolari 5 asa kujya ubu turi wa 10000 data sa neza kwitumenyero ngaha mu Burundi Satubinye nuko ngo bari kurundi gwe abasaze ko ibintu biri kuri ngo ari kurundi gwe nuvuga abantu bari imvyi bose bahana mu gihugu cacu c'u Burundi abari hejuru mu bubeshi kana amafaranga kagasumya amafaranga natasha mbe no umuntu wa mbere maze ko nakora clip zizimvye kana aba director bazimvye kandi ngaha mu Burundi mugana hajya ngaha kiyemera Dramatine igeze kubikona gusana ko byamukoze ko aca ubu ntarasubira igihe agomba ko rijya samborera batwavuze ko ari clip nguzo mutwara ngo 10 million izimwe inka bamasayi bo bafeke nyonya amasanga nawo mucankuto yafashe nk'igavyo ngaha mu Kamenge hariho n'udandaza mu Kamenge hajya baramubonye naramubonye gusa ngo 10 million mu bajya amasayi original kaniba
tunyene ndabatahura abashaka promo y'indirimbo muga nabo barareza kabisa barakavya gira promo imeze neza abasore bibere nka Ferdinand wita promo yuko bagufasha na muri CRD Bukarakara mugani ibintu bikagenda neza kandi abana ni naho havugwa ariko ku ntuza hari ikintu je tudahuzana. Fernando yavuze yuko atokora video y'imiliyoni 10 mu gihe stock mu rugo tuzuye ujyavugisha ukuri kandi avuga ati jewe nakuze nzi yuko abasa namwe babayeho neza kubera ibyo bamwereka mugabo amaze kubona ubuzima bwo babayemwo original yacha avuga ati ana ibi bintu ubwo n'umusani kawaida oya ega Fernando marugira afise famille afise umugore wo gutunga kandi umugore azobyara abana bo kurera afise famille mwebare watugezeke ugeze kuki ugezehe iyo mpamvu atoguma muri ivyo niho camera nka satura andi barose se miliyoni zose azishira mu muziki atanze aruba kataki ya Fernando kuva haza ni umugore urabona ko akayiro kasubiye hasi sivyo biva kuki akaro ko kuri ya aguma yavuga si cane ariko nkaho akiri mu ntugambere ajembe Fernando kawaida n'urubuga rwiwe rwaramaze kugira suka kwa n'ingoma ziryoshe oya hako urubuga rwiwe rwaramaze kugaruka amarasho abantu baramaze kumumenyera wana n'ubwo kwituruka tubona umuriyoni M4 beki yaramaze kumenyereza kandi kawaida suka ko zingoma ziryoshe urumva Satubi rero impamvu avuga ko agiye gukoresha amafaranga menshi nkugira indirimbo y'izorabwe kubera twabonye yuko indirimbo yiwe kugiye kwiza igiharuro kimwe aba yapambanye niyo mbona ahiga promo hasi hejuru hagira cyakora n'izindi hingibumbe ashiremo nka promo avuga ati ujya mukobwa yagize accident kugira ngo ibintu vyiwe aguma vugwa satura ageze aha iki magiye ndimba nani hasohoka challenge kambere nimwagumise gwarukata mu misori uzona hafatishije ijya beze ntifatije y'amafaranga abone hiri kirajya ashakora yindi atujya wa mukobwa rero nazanye he arapfuye canke baramugonza mugogiye bukamenge cengwa aranyivye sarobi kuri beze cyakwiye twivire kwa Satubi twigire mu barapere ndo nabo nyene yasaze yabaye ndanze Fabio na B-Face ego ya kawaida mani Fabio ni hamwe basi udosha kora n'abapeti bakizamuka bakubita rwabo baragira indimbo ziryoshe gusa indirimbo zabo ntizifatisha kora mani mu Burundi bafise imiziki bakunda R&B gose gusumba rap rap ntikunzwe ngaha mu gihugu kandi kawaida n'uyikora neza usanga ari badakunze jewe ngaho ntitwemeranya kubera ko B-Face tumuzi n'umuraperi rap yiwe ahantu hose wacu haca bariko barayivuza muco mbwira gute ngo ko mu Burundi badakunda rap kandi mu Burundi kawaida ntibazi rap neza yariyo uko niba umuntu azi rap neza icarico uzoshaka kumenya rap zo muri Amerika ariko nazi aba Eminem uzosanga ari Fabio avuga saka ari Kirose n'umuki gusa byagoma bya Fabio oya banzureye erega rap ntibagomba kuririmba rap irimo ibintu byinshi byagoma bya B-Face bivuzwa hari haruguru iwacu mu gwagwa nyine mwiso muzanga ko baravuga muga nta nuzoshaka nabire ngaha batawu zigo rap za B-Face nazo meka baravuza aya swate bavuza amujama ari hanze ntuzenye mbere mwikagute inde inantif niwe bavuza canke Fabio canke nyanya pete bakizamu karapete bakubita amarapo ba Monago bande ba B-Face no wababoyi n'abaya yego kabisa uzoshaka na urabira nibo bonye nibo bafana afise nta munyamuja afana B-Face kurya rap ziwe ariko zya rap ziwe akiza hano mu gisagara zaravuzwa nyine ko nta wundi yari bwavyura umutwe none entre ya Fabio na B-Face ninde yo yaratanga atwa B-Face Emar B-Face nibaza ko uratwaje bajama mu bintu by'umuziki hajamwe n'ibintu by'amarozi by'amashako yaramuroze ko nagisinda bitahura sindabyumva ukuntu barakunzwe gose akora rap y'amanyanga nabonye n'ahantu Cheval ariko aravuga ati muzorabe neza B-Face ashobora kuba ari we yaroze Fabio hajya mu jama avugisha ukuri avugisha ukuri gusa niko aranyina basi cyabwa mu yindi mvugo kandi havugisha ukuri
ujya mu jamana je ntibitahuritse naje sitabyuma uko nada ingoma zo za training nuko naba yazivutse fresh aga none ko bamugiriye nabi amuroze nyine ntiyakaravye nahandi ho gusa kwe ingoma sha brother nawe urabibona ingoma ya Fabio ni ya Bface rap zabo ziratandukanye gose Bface nyene nibo baboyi abuzaje byo gutukana urazi ko sanga byo gutukana nyene ariko rap mu rap zose akenshi gusa amajambo make mu majambo make gutukana akoresha inyabufura ntugira nawe urutema ruvuko nyene uko ruje Bface nuwa baboyi nyene baragize nyene batukana bya bitutsi urabizi abahatwanyirwa ni baririmbira kana abahimbira niyo benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi abantu batari abanyamuji nibo benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi uje uruze ruguru eti bawo pe ntuko sinubwo ngo barisibirize gose ama kuri Fabilo nyuma yaho atwereke studio yiwe Keshan Boy kana kugira wamuroze ntiyakaravye Keshan Boy studio ewan n'ubunumva ngo ibikorwa bigiye kuza ari byinshi ahubwo ngo bashiye babimwiba oya ahubwo n'ubunumva ngo ntiratangura gukora je napanze kuzojaho ndabe ku bintu bimeze ahubwo ngo ubwo barabimwibye nta n'ibyo agifise ivyuma byari indani muri studio batereye studio yose amakuru nari mfise gusa kwe narabyumvise ko ijya studio kandi yari imeze neza yari mwe mu bantu ba star biyumvira kugira studio yabo yo officiel nyuma yaho numva ngo ntiyikirakora ubu nanumvise ngo barayibye ivyo batereye cyangwa yarabigurishije rega ruhombo rubaho ruhombo wumva yashoye hatunguka muri mana na band bino nako kumutanga byatse bagashiraho kafetari ahora hari studio ya iyo mani ibintu birahomba none kubera iki tubona wowe washoye amafaranga mu kintu ugahomba mugabo tukaguma tubona uja muri ico kintu nyene byo babiva kuki ega nawe nyene kuno nako tutabitahura tutabitahura nawe nyene ntavyabona neza ega beze nawe nyene Fabio yarabonye ko byanse kuna abafana tutabitahura nawe nyene ntatahura igituma basa atakarafatisha kandi ibikorwa ari byinshi akora man aguma trying arabe bazi ku muzi umwe canke yigere ukina comedy abanyamuntu bose bahomba mu kurimba bacha bigira muri comedy narabasha nabonye siga akora ama video akuga nk'imbwa abonye ibisusu byako ayende njyana icari indi niyahebura ku muziki byase ariko nabakoresha n'amafaranga menshi mu ma video yabo nta video za Fabio za amafaranga menshi ya video aja ku bitarahetse video amaze gukora za Danjeniza video amaze ko atari featuring featuring namba basiba bakoze video niba batabaye mukore babateranije amafaranga hariho ndazi ya video imari King yandi mboyo yitwa King ademo kitu caheze yambaye ikamba nyene kitu batareza kubaka nyene cyane kirangirane ni ya Docomo ahubwo iyi video abayicaye mu ntebe indirimbo yitwa Mbari Love Numbers yabayicaye mu ikusi ikuse naho ndagira muri wari ikuse ni rukuhindura gusa yakamera nabi amafaranga bishiramwe kurumva n'ivyuma ko yabiriye ntibagumye ibyo ko yarabiriye haga muri studio hajya Keshan Boy studio muri studio muri bakubita cafeteria kubera byari binatangaje ukuntu uvuga ko wewe ufite studio yawe ukaburi gurengero ntagire igikorwa na kimwe tubona mani biragoye ngira yarumvise amasomo yasatura ko atari gupfa gusohora indirimbo aho bicakiye gusa mani jamujama ko jamujama mani arakora kandi arandika ni n'umuraperi mwiza none nari nojuga mbere y'umuraperi aravuga ati none ntibifatiswa acagira muri uhibongoze none nafatishije Belgique nagomba yuri nuko batanguye kumuroga emwe bamuroga bari azoragera ku iseru mu mugani sikonse yambira agomba gende gukora hanze kusumengana mu tuja Dubai sikonse yambira agomba aje gukora hanze yari konse yambira agomba aje gukora muri Europe muri Europe ni yambere bazungu agenda bumvisha icyo lije ariko nabo abakubite player abakubite ijya nyuma ashahereza kuri seri bashasaba muroge azivuza ntaje n'ubu baramuroza ari mu bitaro karagera ukobwa yatwaye urugero ko barucaka ari benshi natari gituma kaja gahimbira ko bariko
kashe karusimba. none kubera ikatoja kwicunga numva ngo abaririmbyi benshi baba baricunge no muri football ngo baricunge Bifese aramutwara none Bifese ngo n'umwami w'amarozi azi ingene baroga aramutwara none yakaba Diamond ujya mu hari bakakoroga nyene bakakoroga ingwara byose nyene dewa ntuzomena aho wivuza ntuzogira icyumviro cyo kwivuza ubwenge bukagenda nyavuga ngo ya mind test niko beshi bavuga ngo ya mind test gusa mind test ya umunsi ugiye kwa muganga ejo usubiye bagutora ingwara itandukanye n'indi bagutoye kandi babara kumwe gusa mind test udagufata ko rukunari na moni ya sindi ko moni yatabara sinzi kabisa mbe Linoji turumva ko afise concert ya Europe mbe bashobora mu manager wiwe bazojana bizogenda gute wewe Randri kubera turabizi yuko urabizi manager biba bitegezwa mujana mu gihe je nuko ndavyumva mu gihe Randri batojana hazoba ari manager wiwe oya ngaha mu ndi kuno gipanze manager wawe ntababirenze ntiturashika kugiyo revo nube haru bijya byo hanze ubundi vraiment ntiturashika kugiyo revo umuntu kuba manager wawe ngaha mu Burundi ni nka Randri azoguma hazosikara acunze umuhana reka azoguma hazogenda ari wenyine kwe ndaho manager bwa Randri nuko zaramufasha mu tuntu duke twa hafi kuko merekeza mu miki nibiki ariko adomfasha mu tuntu duke twa hafi ariko ni mu gihe tubona ahantu hose Big Fizzo abari madamu wiwe ariwe manager baba bari kumwe ujya kirapanze yarabasize ujya nzomuharure kujyanye yaradusize kandi gose nasatura bwa bodyguard gwe barusigaye ajya mu mizigo muri airport rujaye nukuvuga rujya Satubi nubwo amakuru numvise ngo iyo yurinde bodyguard gwe barusigaye ajya muri airport mu mizigo rurinjira ngo ruragiye ruringa ama media yagi tuzakwa kwiye bijya bintu bya impa yave nukuvuga narumvise yuko ngo Satubi iyo yurinde usigara hajya uvuga ngo ruzosubira kuhava ngo rukagarutse oya kuri abantu ntibabona rusohotse rutaje abarusize hajya ariko uzoshaka umunsi Satura agiye hanze yego tarabone yegeze kwivuga mukane yabivuze buhoro n'ibya trending ndoshobanda wipowere nk'isanka zibiri nzona rusohotse kwambaye gisanzwe ruba muri airport rutaha rurindire bisi hajyanye bavuye muri airport kwa ntuza kwambara bya biboro byaza yipa yango nanjye amahoya rusaku kugaragara rero ngaha mu gisagara Satura garuse bashaza rero ngo kwa babizi ko batajaye bashaza ko yarusize yajya muri airport kumbe gwaratashe n'ubona muhura ngaho usanze horumaye none kubera iki bano ujya mu bodyguard wa Satura aba yambaye ibintu byose no nijya mask ni filme usanga yashize ngo ni filme mu gihe tuzi aba bodyguard babandi baririmbye mu gihe byashitse akabagira mu gihe tubona bijya bintu atavyo bamba Satura yiganye twe no kunyegeza numva ko n'ubu bibacanga aho rutaha mutagiko yagaresho ngene abashaka saro sabi ntabashaka ko nk'ubu umubonye isura umonye isura ni handi ubona Satura uzi ko ari nko muri Europe mugakubitana nko ngaho mu Nyakabiga ushira umengo yewana nta kamera yarusize mugani nk'ubu unye atasura yaguze ruzona gucako ntuzomenya ko ari go uzobona Satura agiye hanze ntusuye kurubona ihazo umengo yarajanye bombe ruraho nyine rapobesheje so yagagenzo rukurikira umunsi umwe ndabaho ruba Munyamakuru yako. Nari ndashaka kurumenya kabisa. Uzoza Mimi ndabona kwambaye bijya bimaske pewa. Ni filme ntiwofuruta isura. Mugaje nazo musatura asuye kuja hanze nturugaragara. Nzorunenga. Bambwe ngo ndama media sohotse. Mikro tuzoze ngatubike nakamashi dupo wahajya. Je tubona nusohote ruvuye mu mizigo gururutari rujyanye na dense nzoruyobeka. Hama tubonye rutaha turaza amakuru yagatena rewe vipi satura mubanye rero. Cyangwa satubatinya. Twarumvise Satubi asohora indirimbo yasohoye hari umurasta yarafise dread ziwe muri ville ko yamumoye acavuga ko yamuha amafaranga kijya gihe nta nijana yigeza amuha mu makuru yagaragaye
nawe yaravyivugiye ujya muntu bamwereye dread canke na Satu baravuga ati jewe atinya ko ujya mu bodyguard wiwe bomumenya bakamubaza ati aguhemba gute angahe hajya gusanga yambaye gasanga ari abagabo bigorewe birira ivyuma gasanga nawe aronka ingya za saa sita nizo mwijoro we akaba rumenya déplacement gufungura naho rurara nahitiro nako kwayirose ivyo biba bikwiye ariko nko mu 200 yaguye kusatura nta muntu uhemba ku kwezi nticyo ko hari igihe ukwezi guhera satura tabana n'ibihumbi 10 ngo ararara nimuka mwijoro ngo nta hana aba mezi abiri ari umujyama umushoferi akora ku transport utuntu tunyobwa tutuji twa life navuze ko aramudeplacira ibikoresho kwera agoma arimuka ayo makuru yo ndazi sampusa no ahora mufasha kwimuka ndamuzi ahubwo umunsi nzo muhamagara mu kiganiro nuko njya atomushira hanze uwo mufasha kwimuka na mwese uramuzi uwo matera asije mbo bingahe uvuga ni matera imwe n'ivyombo nka bitatu kwa naba ngo no muhira ke ni matera nakayitaje nta hino Bruno Prana mu kurangiza ikiganiro cacu nakaye kajambo wotekerera entertainment yacu mu Burundi muri rusange yawana mani ikintu cyambere nogira bareke kwigira kwihari vuba batarashikako kandi ikintu cyambere cyubaka abapeti bari hasi man rapeti new generation bakiri hasi bemere bakora bore man umupeti ugomba afise impano ikaze agiye kwa nojuwe nta featuring y'Imana Satura dukorane ura muri Nigeria man arafta kumenya kubera iki bakoranye n'uwundi akazi kora umupeta wo hasi akana kwa Oramide dukorana ingoma Oramide akumviriza kumva ingoma ni nyina umpeka tumumenya nyina mu Burundi tukamumenya yabazo umpeta inda tumenya ari umupeti wo hasi turi no mu Burundi Nigeria na aba yarafatisha ariko ni mu gihe dufatiye na hani wacu yuko abaririmbyi bacu atabiganiro bigira batanga ku maradiyo ku mateleviziyo baca basaba amafaranga ariko mu gihe bagiye hanze ubariha ibintu byose ubwo na ya studio na ya radio bakayiha amafaranga mu gihe hano mu Burundi Satura yoza kuri media akazanga kuri yaga nawe akaja kuri Gateke akaja kuri Africana akaja hehe man na za promotion akazo kwikora hako igara tubesha ngo wa mukobwa ngo nazana ngo ibini birabaye ngo baramugonze kugira ngo tumenye ko agoma so indiri man nivyo tu bagume bakora gume bapambara umurindi bariko urakwiye mugani hari tuere tumwe ko barakora two kurondera promo hostari man kari biteo izi media zacu dukoresha izi media zacu dukoresha man ziratumana ya promo iko Neshe vale media ntikira mutu cyane ntikira mufasha kandi shepare avuze nk'indimbo runaka yasohoye yomenyekana kubera iki interview irashika ko ni ico rero Pedro tizama nagushimiye ko abantu menga kuri ata nawe nundi munsi wose twazumbaza uzontumire kavya jendi ready misi yose